hamwe na Aniverus Nikuze na Miss Burundi no mu 2017 tuniteka gusubira kubamenyesha yuko dutanguje icese itorwa ry'umwigeme cyane ry'umukobwa Miss Burundi w'2018 kuri no munsi icyo gikorwa nacyo kibara gishyigikiwe n'ubushikiranganje bw'ugwaruka imino n'ibishikama. Ihiganwa Miss Burundi ihiganwa rihagaze ahaniniya ku mice itatu, ahaniniya ni ku muco n'akaranga k'igihugu cacu, ku bwiza hamwe no ku bwenge bw'umurundikazi. Iryo higanwa rero rikaba ari higanwa dutunganya ku mwaka kugira ngo dushobore kwerekana yuko mu Burundi koko dufise abigeme, dufise abakobwa, dufise imico n'akaranga, bifise nuvuga umuzi n'ishimikiro ryiza byotuma n'igihugu cacu gitera imbere. Uno mwaka rero ihiganwa Miss Burundi twafashe ikivugo kivuga ngo nogerageza kwishyira mu Kirundi kivuga ahaniniya byerekeye birango bishyira mu Kirundi ariko ndaza kugerageza gukora canke kwikorera ibyabo kw'abakobwa canke kw'abigeme b'abarundikazi byoza bishimikira, byoza bifasha iterambere ry'igihugu. Kubera ko twatoye icyo kivugo ni kugira ngo twe dushobore gufasha umwigeme w'umurundikazi, dushobore kunavuga gukemura abigeme b'abarundikazi, tubabwira yuko nabo nyene mu iterambere ry'igihugu cyacu bafise nabo nyene icyo boterera, ukugerageje kuraba umuce munini w'abagize igihugu cyacu Burundi n'abakobwa n'abafasoni. Abo nabo mukaba muzi ko ari kirumara cyane cyane mu byerekeye ubutunzi na cyane cyane mu mibano n'iterambere ry'igihugu cyacu. Uno mwaka biraza ku ihiganwa Miss Burundi, abashaka kwiyandikisha bazotangura kwiyandikisha kuva ku igerekezo rya mbere z'ukwezi kwa gatatu, gusozera kwiyandikisha bizoba itariki ya 16 z'ukwezi kwa kane, ni iminsi 46 yo kwiyandikisha. Ukwiyandikisha bizohora bibera ngaha nyene ku cicaro ca Burundi event, iminsi yose mu gatondo guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, guhera igihe cy'isaha 3 guhera gushika igihe cy'isaha 11. Ku minsi ya gatandatu igikorwa cyo kwandika abigeme bashaka guhiganwa mu ihiganwa Miss Burundi kizohora kiba guhera igihe cy'isaha 5 gushika igihe cy'isaha 7. Abashaka kwiyandikisha mu ihiganwa Miss Burundi bazora baza buzuze nuvuga urupapuro ruriko umwidondoro wabo bazosanga ku cicaro ca Miss Burundi, hamwe bakazohora baza bitwaje ifoto, passport hamwe n'igopi y'indangamuntu yabo. Kugira ngo umuntu yiyandikishe mu ihiganwa Miss Burundi bisaba bwa mbere na mbere kuba ari umurundikazi, bwa kabiri kuba afise imyaka iri hagati ya 18 na 25, bwa gatatu kuba ari canke aba mu Burundi mu mwanya wo kwiyandikisha, bwa kane kuba atakindi kintu yizera uvuga kuva canke kurenga imibezi y'igihugu cyacu muri amezi 12 ari imbere. Ikigira gatanu nuko abwiza kuba ataribaruka, akiri inkumi, atarakora n'ubugeni. Ikigira gatandatu abwiza kuba afise uburebure bw'imetero 1 na santimetero 65 n'imiburiburi. Ikigira indwi abwiza kuba afise ibiro bitarenga 60. Ikigira munani abwiza kuba afise igihagararo ciza kigororotse. Ikigira 9 abwiza guserukira imwe mu ntara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Ikigira 10 abwiza kuba avuga Igifaransa n'Ikirundi. Ikigira 11 abwiza kuba ari novuga ari disponible cyane atakindi kintu cyo mufatira muri iki gihe cyose ihiganwa rizomara gushika mu kwezi kw'indwi. Ihiganwa Miss Burundi rero bino mwaka dutegekanya kugendera cyane kuja kurondera abigeme haba mu mashuri ya kaminuza cyane mu mashuri yisumbuye, kugira ngo dushobore
kuja kurondera abakobwa bo kwiyandikisha mu higanwa Miss Burundi. Aha bigaragara cyane yuko ugerageje kuraba mu mwaka wa 2017 biharo twaronse mu mwaka wa 2010 umwaka wa 2016 biharo twaronse mu mwaka wa 2010 biharo twaronse umwaka twifuza yuko twobigwiza na kabiri cyo gituma twageze tuti dutangure umuguru wacu uzogendere amashuri yisumbuye na za kaminuza kugira ngo dushobore kuvugana n'abigeme bashaka kwiyandikisha muri iyo higanwa tubasanze aho bari cyangwa aho bakorera. Umwaka kandi higanwa Miss Burundi dufise ishyirahamwe Smart n'ishyirahamwe risanzwe rishigikira ino higanwa, rikaba ari ishyirahamwe ryadushikiye mu mwaka uheze no mu mwaka turi kumwe, rikaba ari ishyirahamwe ridufasha cyane mu byerekeye gutegura haba mu by'ubuhinga cyangwa mu byerekeye uburyo no higanwa. Tubashimire cyane. Uno mwaka kandi dufise irindi shyirahamwe nuvuga rishasha rikorwa hano mu gihugu cyacu, ni banki ubona shaka ibanki ikomeye cyane, ibanki isanzwe irakora byiza cyane hano mu gihugu cyacu, ni banki KCB Bank nayo nyene yemeye gushigikira kino gikorwa cya Miss Burundi. Irindi shyirahamwe risanzwe rishigikira kino gikorwa ni ishyirahamwe Lotto Burundi, naryo nyene turi kumwe guhera mu mwaka wa 2016 dutegurana ihiganwa Miss Burundi. Aha ntitwogenda tudashimiye cyane tutavuze abafasha bacu dusanzwe dukorana muri rino higanwa Miss Burundi, ni ubushikiranganji bw'urwaruka n'imico kama, nabo nyene bukabasirikiwe n'umuyobozi mukuru w'imico kama n'akaranga, nabo nyene bakaba ari nuvuga abadushikira cyane kandi cyane tubakorana muri icyo gikorwa cyo gutora umwigeme Miss Burundi. Rino higanwa rero uno mwaka umwigeme Miss Burundi azotwara akahe gashimwe. Udushimwe dutegekanije muri uno mwaka nuko umwigeme Miss Burundi azotahukana umuduga mu bwoko bwa Hatis. Hambavu y'uwo muduga ubwoko bwa Hatis, umwigeme azotahukana umuduga twaronse dushigikiwe n'ishyirahamwe Smart. Umwigeme Miss Burundi azoronswa kandi itongo ripima R4 ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu cyacu Burundi ariwo Gitega, na business yuko iyo ngingo yafashwe hano. Tukaba twashatse yuko dushigikira umwigeme cyangwa umukobwa w'umurundikazi mbereke kuronka itongo, kuko murazi yuko risanzwe ari ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu. Abashaka kwitoza muri ino higanwa hazoba novuga icyo twita casting, kizoba ku magenekerezo ya 2028 ndamukiza hano nyine mu gisagara cya Bujumbura. Aho rero abigeme bose, abakobwa bose biyandikishije mu ntara zose z'Uburundi bakazoba bahamagariwe gushika i Bujumbura kugira ngo nabo nyene bace imbere y'umuguzi wo gutanga amanota no kudutorera 18 bazosigara baserukira intara 18 zigize igihugu cy'u Burundi. Tuboneyeho akaryo ko gutera akamu abigeme bose, abakobwa bose iyo bari ku butaka bw'u Burundi bakwije ibisabwa n'amategeko yuko baza kwiyandikisha muri ino higanwa, kuko ni higanwa rishigikira umwigeme w'umurundikazi, ni higanwa riha agaciro ryerekana ubushobozi, ubwenge n'umuco n'akaranga biranga abigeme b'abarundikazi. Uwutowe nawe murabizi yuko ahabwa uburenganzira bwo guserukira igihugu cyacu mu yandi mahiganwa mpuzamakungu, cyane cyane kwerekana ishusho nziza no kurata igihugu cyacu haba ngaha iwacu no mu makungu. Imbere ko ndasozera nshimire ubushikiranganji bw'urwaruka n'imico kama, nshimire leta y'u Burundi, nshimire na cyane cyane n'ibindi bisata novuga bisanzwe biri muri leta y'u Burundi biriko bidufasha kugira ngo rino higanwa tubitunganye neza. Murakoze.